ndongeye kubakaze mu kiganiro cacu impamba y'umunsi uno musi Imana yateye iteka turi kumwe n'umushitsi reka abaramutse kandi yongera bibwire. Akoze ndabaramukije bakunzi impamba y'umunsi twani barutanita mama wa mwana Ella. Ku batazi Ella tugomba utumenyeshe Ella ni umwana wawe nivyo mugabo uyu ni wa mwana yakura ni sanganya reka mama babivuge ego murakoze ubunya yagize sanganya nibuye byamutembagariyeko yarakurikiye undi mwana mukuru wiwe yitwa niyo Mutabazi Fane aramukurikira agiye kuvoma amazi ngo aje kwishuri hanyuma agiye cyaba umuntu ko ari mahirya y'inzira acamwe bagiye kuvoma ariko hari manya atembagaza amabuye hanyuma atembagaje nyene arimba atembagaza hano mukuzi kuko hano mu mpande y'umugezi hari hakuzi gacamwe atembagaza hanyuma rero atembagaza ibuye rya nyuma cyara mutembagarira kuboko kuri ko kurakaraba mu mazi kuko abana bafite n'amugezi cyari yashikari cyari kubito kuboko ko kuja kurajanjagurika Yesu bacamujana ku ivuriro rimwe ritoya ntibishoboye hama bacamujana ku ivuriro rya kabiri ati ntibishoboye bacamuriza Andras bamuzana kuri hospital militaire baramuvura avuga ati ibi bintu kuboko ntibikunda yuko kogumako ati nkugukurako niho atoguma kwaragurika kuko yarasinzikaye cyane niko byagenda. Mama Ella turakwihanganishije cyane hariho abamenye inkuru yawe hariho abagusengeye hariho abakubaye hafi ndabizi ubu ntukiri mu bitaro ego Ella ndakugirire ubu waratashe ubu bimeze neza ariko nkuko wavuze ati ntegerezwa gushikaho kami kazaba kandi ukavuga ati ntegerezwa gushimira abantu bambaye hafi rero nanje ndaguhaye umwanya n'umwanya wawe wo gushimira abakubaye hafi kaze ko murakoze cyane rego no kuri byakunze yuko no guma hari ntabanje gushika ngaha navuze ati kandi ntegereza gushika hantaba cyambe nambe ndashimiye Imana ko ntambaye hafi rero naraje kwa muganga nzi yuko bidakunda uko arumva neza yuko bidashoboka ukuntu umwana azoronka imiti ukuntu tuzova mu bitaro ariko Imana iragira icyo ikoze yatuma abakozi bayo kuza kundaba umwana ntigeze abura imiti yose yasabwa yarayirose abakunzi impamba y'umunsi baraje ndabashimiye cyane abakunzi abagenzi n'amashirahamwe yarahashitse nukuri ndabashimiye cyane ko ntubambaye hafi umwana nta muti n'umwe wasabwa ngo abure abantu barambaye hafi nukuri nanezerewe cyane n'abandi nyene bumvise izi nkuru bakashikako nabo nyenda bashimiye barakoze hanyuma mama Ella usanzwe ufite abana bangahe Ella n'umwana wa kangahe w'umuryango mfite abana bane umwana mukuru n'umukobwa uwugira kabiri ni Ella uwugira gatatu n'umuhungu uwugira kane n'umukobwa ni wa mwana mutoya hanyuma ntivyoroshe kurera umwana ameze uku murabona ko afise igikorwa kinini murabibona afise igikorwa kinini uyu mwana bisaba yuko azomuba hafi azomufasha no kurera abo bandi bana murabona yari aracari moto hari abantu bo kuyumvira ati reka tumushigikire reka dushigikire no muvyeyi canke hariho n'undi murashobora gukorwako ati Ella reka hariho amaboko usanga bashira ko yomufasha Ella aho uri Imana ikakubwira ico ukora kuri Ella
Yesu aguhe umugisha. Inimero ya mama Ella irahari, turaza kwishira ngaho munsi. Nimba hari ikintu wumva gushigikira uno muvyeyi, ukumva umutima wawe urakozweko, vy'ukuri ntivyoroshe kurera uno mwana, ntivyoroshe kurera abandi batoyi biwe, asanzwe abaruguru, ubuzima bwiwe nubwo afungura uko yarimye. Ikintu cyose wumva nkemuyera yo kurongora aho gukora kubwuno muvyeyi, murondere kuri iyo nimero iri ngaho munsi. Ushaka kumurandikira kuri WhatsApp, urashaka kumuronka, tubwire ico dukoze mu gihe cacu. Imirimo dukorera mu isi nizo duherekeza, ibikorwa vyiza wokorera no muvyeyi, igikorwa wokorera no mwana, nico kizotuma nawe muri cagihe uzoba usugerejwe wa Mungu atakukumbuka. Imana izokwibuka ibikorwa vyawe. Umwami Yesu abagiriye neza. Turashimiye amashirahamwe yamushitseko, turashimiye abamuravye, turashimiye abamenyesha makuru badahengeshanya gukora ijoro n'umurango mu gihe babonye inkuru bakumva boyishira ahagaragara kugira ngo abarundi n'abarundi kazi babimenye, abanyamahanga babimenye. Vy'ukuri jewe mama Ella ntitwayituzinanye, ariko bivanye n'abamenyesha makuru ingene bagiye baratanga inkuru, nanje nabibonye biciye kuri Facebook, cavuga nti oya birakwiye konshika nkarabujya muvyeyi. Kandi vy'ukuri no muvyeyi murabona ko ubaratwenga, amerewe neza. Kare niho uhamyurambwira ngo ico guha ngo kaza kuba hehe azakomena umva wishakira kuba hehe. Rega Imana ishigikira ibiri mu mitima yacu. Yego cyane. Naho nga karibu impamvu y'umusira kwakiriye. Aha none ntwabonye ko ufite icyumba. Igumire ngaha none. Imana ntiyavyemera. Amen. Canke n'ubu nyene Clementine aca kujana muri Amerika. Donc hari ikiri ku mutima, kandi abakunzi impamba y'umunsi bakora kumva. Hari igihe woca ubona umuntu agutelefone ati mama Ella ubu nyene turabashimiye cyane, murakoze. Reka dusenga Imana kubwa Ella. Giye twako turakorana ikiganiro na Ella, kijya kintu n'ikintu gikomeye. Umwana yavuze ndibuka two turamukoresha ikiganiro, twamubwiye ngo azoramba. Arumvise ikintu yavuze ngo ishaka ko imyaka ingahe, ngo ishakira kuba imyaka 3. Ella ingo tukubaze kandi byuka none. Ella ushaka kuba imyaka ingahe? Ushaka kuba imyaka myinshi? Ella mbwira ushaka kuba imyaka ingahe? Mbwira ushaka kuba imyaka myinshi Ella? Ushaka kuba imyaka myinshi? Kubera ushaka kuba imyaka ingahe? Rero hari ibibazo tumubaza akatubwira ngo nashaka kuba imyaka myinshi. Ella uzofasha abandi bana siko? Uzogera kure siko? Reka tukureke wicare. Umuntu wese ariko arumviza kino kiganiro, Ella yadukoze ko turamubaza tubwira ngo ashaka kubaha imyaka ngo 3. Ella uzo umukozi w'Imana, wavyumvise? Umwami Yesu aguhe umugisha mama Ella. Amen. Twaryohewe kubona Ella no kubakira. Hanyuma Ella wumve ko ari mu bandi bana, wabonye yuko yisanze mu bandi nyere kandi bamukunda, ba Fani, bari Yese, ba Keve, ba Gaera, bajya bose ni bakuru biwe. Rero je wumve ko ari mu bandi, niyashima kuguma muri bo nta kundi tumugire ntazigumira muri bo. Hama tugiye gusengera uno mwana, umuntu wese ahari tumusabira ibihe vyiza, umusengere, urongowe kumufasha, urongowe kumuba hafi. Arakeneye impuzu zo kwambara, arakeneye kuziga amashuri meza,
biciye ku bakunzi b'impamba y'umunsi, biciye ku bakozi b'Imana aho muherereye. Reka dusenga Imana. Mana turagushimiye ko dukunda kandi kutwitwararitse. Ndagushimiye ku bwa Ela mwami wamwongeye iminsi yo kubaho. Reka rero ndamukwereke muzigame mugiriye neza azokubone akiri mu isi y'abakiriho. Mu izina rya Yesu mwagurira imbibe, ni mu izina rya Yesu dusenze ibi. Amen. Umwami Yesu abaho umugisha. Mwari kumwe na Kamikazi, tudosubira mu kiganiro gikurikira. Mwarahezagiwe cyane.